Hello bitse ya so je ntibaza murameze neza nkuko bisanzwe ubundi je ni Na Tylo Sixer Demana cyangwa Demana anye nkabandi muri studio za Akeza Net nkabandi kumwe na Patrick umusaza w'amateka ntagwanko yivugira yiturije akabaza ibibazo by'ubwenge ibibazo by'ubwenge ubundi ni sivyo bayuzuye ubundi biba biteye ubwoba niyo mpamvu ibibazo by'abantu b'icyabwenge bisaba kwito. So mu nyuma urugendo rwiwe ruragenda ariko mu nyuma tuza twumva amakuru avuga ko atameze neza afise ubwayi bwo mu mutwe. Ico naco caje gute muri rusange? Urazi Patrick jewe mu rugendo rw'ibi bintu bya entertainment nahigiye ibintu byinshi naje kwisanga ningiye no mu bice n'amadomene amwamwe ntabizi kubera yuko sinari nzi n'ingene umuntu kugira aje mu ikintu ategezwa kumenya hari ibintu byamukamenya ibanga ukaca ubabwira nyine usige ko wagiye kubafumura ugakomera nabi oya ntabwo ari abafumu uraza kumbwira ego canke oya mu bivugo yuko wagize ikibazo mu mutwe nibirimwo canke ntabirimo. Bon icyo no bivuga ko ukomeze ubu siko nari meze kera. Twaranyuranye twaratakaranye abantu ntibabaye bakinyumviriza baciye baba bandaba urumva abantu baranyitegereje gose ku buryo ako ngize kose n'ingene nimyiriye n'ingene nshiri umva baguhanza nawe ndaguhanza amaso nkaguma ndakora Patrick uko byutse aguraba sira kandi uko byutse hari umuntu agutaginga umutwe ku buryo muhuye akwitegereza akaraba ati akari kakagabo kavuga byabi urumva rero baba benshi bica bitangura kugira iki kuyangara twumva umenga ni atari kubona umengo ndiko ndagira ikibazo cyo kuzunguruka encore atamafaranga afise urumva burya umuntu ari famous azwi n'abantu benshi babisaba abafise ukuntu akwepera mu kabirizi ariko jere ncamba umuntu atagira n'igihumbi mu mufuko ngenda n'amaguru kandi ndi umuntu ameditika ku mbuga cyane. Yes bakunze open mic my name is Patrick ndi kumwe n'umusore wa New Generation Demana takura mukije isawa Patrick meze fresh tundashimye mimi nakuona tuko bien yeah Aris kweli. So ni Demana bamwe bavuga ko umusanzwe muvukana n'umuririmbyi Benturo yego. So ni Demana babonye kuri social media kuri page y'ubumwe ko yari igeze kure cyane nubira cageze kure ntiyavuyeho sivyo no. So mu nyuma yarakunda guhanura impanuro abaririmbyi bacu mu Burundi yabakariye cyane imitima y'abantu uratanga kuyigarura abantu bose ati kurikira Demana kandi ujya mu jami ibintu avuga uravye neza usanga ari byo aho nijwi yashira ari hejuru ati murabona urumva nijwi riri hejuru byari bimeze neza cyane. So mu nyuma urugendo rwiwe ruragenda ariko mu nyuma tuza twumva amakuru avuga ko atameze neza afise ubwayi bwo mu mutwe. Ico naco caje gute muri rusange? Bon urazi igihe nariko ndatanga ziyamanuro na jewe nk'umuntu w'umuririmbyi naragarutse ndasoma muri commentaire ndavuga ati abantu baguma bambwira ati yamara nawe umuririmbyi kubera iki ibyo bintu ngumutubwira nawe utobikora nkaraba nkabona ati kabisa ibyo ari kubambwira na jewe ntabyo ndakora kandi abandi banashima mu ruhande rw'umuziki bagejeje ibikorwa kure ariko jewe nubwo namamaye nsa n'uwashitse kucyo nari ngomba passion yanje ntago bwari ubu promoter ndavuga ati reka nsubire muri career yanje ngiyeyo urumva ntago ncanshikiraho abandi bageze kuko abandi bamaze kuzunguruka Burundi bamaze gukora ibitiramo byinshi umva bamaze guhagarara imbere y'imitwe y'abantu benshi nuko abaririmbyi badakunze guha agaciro umuntu k'umuntu kubera yuko bamubonera muri focus burya umuntu ni munini iyo yaje mu gitiramo arakuyumvira ko akagira ibyo akwize ko ivyo agukuyeko ivyo akuneguyeko n'ivyo agushimyeko nanje rero mva subiye muri wa muziki
nja down hasi urumva underground utanguriye gushasha mu promoter nshitse ndagira connaissance nkagira aba promoter agenzanje twavugana ariko mu muziki ntegerezwa kugira iki kuja down ni nayo mpamvu wabonye ngiye mu kibuga c'abaririmbyi subiyo navuye nashitse ndi muto nyene urumva uwari wese arashobora kugucakarengusha kubera yuko afise hit je nayo mfise sawa hariya mu biganiro ndakora bikagenda ariko si hit y'umuziki urumva bica bisaba yuko nipanga kandi wa muziki kuwukora bimwe bakubwira ati tunga abandi urutoki rumwe izisigaye zikakuraba naje bica binkora bica bisigura yuko ninjiye mu muziki ntashoboye gukora bya bindi nariko ndagira iki ndabwira abandi kazoba kari akarimi kanegura inagoye niho naca mvuga ati reka kwanza mbanze nige strategy nige abantu nige market y'umuziki kuko si byanje muri ubwo buryo urumva sindiko ndakora ubu promoter nta gihumbi ndongo kandi umuririmbyi wari wese urumva acategezwa kundira umusaya urumva ntukituvuga uje kutuvurugira urumva bicaye davagi kandi urumva yuko uruhande twari nari nsangiye n'abaririmbyi gwo promoter mu promoter nabo bakaba baririmbyi urumva abafana ni babandi nyene ni babantu nyene turi mu gisata kimwe dusangira ama views ku ruhande rw'umuziki rero haci haba ikibazo cya bisaba yuko ninda kwigwana ko nta bufasha nubwo umuntu numwe mbonye nta muririmbyi numwe n'umsi n'ubona promoting ariko ntacyo bitwaye nacinza gusanga bya bindi nariko ndavuga impamvu bitakunda hano iwacu abantu baja mu mwuga biteza babafasha haza we Patrick nkakubwira ati nkeneye uzonkorere promo ku kazi kiwawe ariko ndiko ndakurabira muri focus sindakuraba mu maso kugira nawe niyumvire yuko nawe ufise malengo kubera yuko umuntu misi yose mu mutwe wiwe hamari icyiyumviro kimwe ariko aragendana abantu rero turashikiriza icyacu ntabwo twinjira ku bandi ariko sebo ibyo niga narabibize ko nukuri imereye fresh aba fresh sana aho inkuru ziravuzwe yuko bagutwe kwa rujanti kugupimisha ngo umuganga yavuze ati nyabuno no musore mutuzaniye ameze neza ico coco naco caje gutumira usanga urazi Patrick jewe mu rugendo rw'ibi bintu bya entertainment nahigiye ibintu byinshi naje kwisanga ninjiye no mu bice n'amadomene amwamwe ntabizi kubera yuko sinari nzi n'ingene umuntu kugira je mu ikintu ategezwa kumenya hari ibintu byamukamenya ibanga ukaca ubabwira nyine usigaye ko wagiye kubafungura bakakumera nabi oya ntabwo ari abafungwa ahubwo jewe sinigeze niraba niyigeko nagumye niga ku bandi nsanga sigaye nararekuriye buri muntu wese no kunkora ku gasakana access kwibaza yuko nkunda abantu cyane byatumye n'abantu tutohuye n'abansi banje ndabaherekera inzira baranshikira niko kugira iki kumenyera ubundi bijya ugiye kuraba ntago no byidogera kuko nije nabyiteye ukumeze wabyiteye oya ibyanshikiye ibyo umva ngo urumva ngo bigenda bifata nka comment ngo atora amakopo ibiki bivana na performance ibyo byo gutora amakopo nabyo ni kimwe mu bintu noshira muri ensemble yo kwamamara kuko hajye umuntu oya ntabwo ari bezi ntabwo ari bezi hari igihe usanga hari ibyo nkeneye ku ruhande rw'iwanje ariko nta kuntu na kumwe nshobora kugira iki kubironka kubera yuko hariho uruhande jewe nka jewe ruri bloqué ku bantu baba artiste kubera bigendo nababwiye umva barugaye bisigure naho noronsa karaka barapondereye kandi urumva n'abantu bazwi n'abantu benshi bica bigira inguvu ugaca usanga waba wamwuga sindawukoze waba umuntu yompaye na 5 urumva ndira umusaya ca yiha icyitwaza urumva bose bakaca bandorera narigere mba naramaze kuja imbere ya kamera cyenda byemanga Patrick ndakubwiza uko gaca bavuga uno munsi bishitse source z'amaroveni zawe zikuga
abantu kabisa bakakugarira wewe woza uca mwibarabara ntibizobuza ko abantu bakumenya canke uvuze nuko rero kuja imbere ya kamera nukwemera yuko abantu bazoza bagukora k'ikiyumviro. Ndashaka dukoreyo kino kintu gatoya uraza kumbwira ego canke oya mu bivugo yuko wagize ikibazo mu mutwe nibirimwo canke ntabirimwo? Bon, icyo no bivuga ko uko meze ubu siko nari meze kera. Bivanye nuko narakoze cyane mu mwanya wanje ntitayeho amagara yanje ndakora kabisa nk'ikimashine ngira n'abantu bamwe baratangara ariko ni bimwe gusa abantu tuba tutamedita bijya bintu biravuna ibiganiro byana akanya n'akanya ahana umwanya wari wose iminsi yose imyaka ishika 3 ku munsi naruhuka umva naragize ikibazo cy'umugongo naranabipostinze ndabivuga ati yamara je ndarembye ariko bivanye nuko nabivuze hari muri trending y'igiteramo kuko Bruce Melody yari igihe bakora igiteramo igitega kijya gihe hari umva twari meditation muziki yari ishushe urumva abantu bamaze gushwa n'ibintu by'umuziki icitayemo cyose urumva kiba cinjiye mu gihuhusi kinini abantu ntibagitaho ndabamenyesha yuko nagize ikibazo ariko ntibabifataho cy'umugongo apana cyo mu mutwe cyo mu mutwe no hama ndavuga mbona ni bya bindi nyene byo kumbuga ni za comment ndabona ati aha nk'umuntu w'umugabo pani bya black no kwigwana no gusohoka mu nzu nkiruka kuko nta resource ya revenu ndiko ndabona hama ndimarira igihe niporeshereje haranagira n'igihe kubera icyo gihe ntangura kumva umengo ndagize panike ishavu kubona nitangira abantu nkagira ukunuko ariko bobo nkabashikiriza ikintu ntihagire n'umwe ashobora kuba yo gitahura basi agihagarare basi abona ubuseriye bwanje urumva kuva icyo gihe rero ndababwiye ibyo twaranyuranye twaratakaranye abantu ntibabaye bakinyumviriza baciye baba bandaba urumva abantu baranyitegereje gose ku buryo ako ngize kose n'ingene n'imyiriye n'ingene nshiri umva baguhanza nawe ndaguhanza amaso nkaguma ndakora Patrick uko byutse aguraba sira kandi uko byutse hari umuntu agutaginga umutwe ku buryo muhuye akwitegereza akaraba ati akandi kakagabo kavuga byabi urumva rero baba benshi bica bitangura kugira iki kuyangara tumva umenga ni atari kubona umengo ndiko ndagira ikibazo cyo kuzunguruka encore atamafaranga afise burya umuntu ari famous azwi n'abantu benshi biba bisaba abafise ukuntu akwepera mu kabiri ariko jere ncamba umuntu atagira n'igihumbi mu mufuko ngenda n'amaguru kandi ndi umuntu ameditika kumbuga cyane bajya abantu rero bakubona ku rubuga bakubonye mwibarabara tayari ntabyo guharira ubura umusazi kubera yuko baba bakubona uciye muri kamera gacara kagize fresh ariko bakaca kubona atagatara urumva cyo mvuga ati tuvuta atadora gatwamuje ni wa muhero so uno dushaka kuvuga ko Demana ari mu biki ico ni kibazo cyambere kibazo kigera kabiri mu gihe woro nk'abagufasha nibaza ko page ari ukifise woro nk'abagufasha wosubira mu kazi wahora mu kera bon je kintu gushika kuri no mwanya nkeneye ku bantu nkeneye yuko umwe wese yoza arankorera icyo yiyumvisemo n'umutima wiwe atari ngo kubera ngo ndakimusavye cyangwa ngo ndamuhase uyaye nimba abona ati Demana yasohoye indirimbo nta brad fer irimo n'umupeti yari yamwise itari karapigika ari ikintu tuzatwiyumvira hari ikintu cyitwa gukenera akantu gukenera utwinite gukenera agahato gukenera akabutura ati hamwe no musapotinga kwaka karirimbo kiwe nubwo katokundwa n'isi yose nzoba ndamwikuye ko nk'umuntu turi mu muryango umwe community byonyene ibisigaye niki no kwiyumvira hama nkaza nkakora nka Patrick nkabwira ati Patrick
iki kintu ubona twogikora guca na guca tukagira iterambere mu buzi bwacu umuntu umwe wese ntakaza arumva yuko ashobora kugira iciyumviro akavuga ati nkaje Patrick ndi hano nane Demana ko baguma bavuga ko yasaze ibyo bisazi byo nta kuntu bishira abantu ntabura abantu bagira uko ugasanga ukoranye n'abandi murabrandinze turakoze ikintu natwe muri cya gisata cyacu twaguma tugira ingufu kugira ibindi bisata ntibitudomine kuko iyo bitudomine bikadusumba people wallahi ururimi runyereye baraza kugutora habyo bisi hano kwisi ni kwivugira make kajya mahama ugakora neza ukaba mu mitima y'abenshi kuko nubwo usara canke ukagira ingorane ari yo yose ariko ubitse mu mitima y'abantu hari ukuntu nyene usanga biruka ariko gikuru na mahoro gikuru nuko atawagukomerekeje comment nazo nizo twame turondera kiba refresh cyane kumba bari hatari umuntu nyene usanga nyene ari ikibazo abantu bakabona kuko abantu barakunda kuvuga iriganda kubwire kandi iyo ikintu cyabaye nabi niho ushobona abantu batangura kuvuga ati twari twaravutse baririmbye bamurotse izo nizo komantire zavuga bijye bintu yavuga n'ivyo mvi ahubwo Patrick ndakubwire hano iwacu nta changement ikunze kuba ku bantu bivanye nuko ata meditation nyinshi dufise ata mikino meditation abantu iyo umuntu avuze meditation aca biyumvira ibintu bigiye bitandukanye meditation ni umugwi w'abantu bashobora kuba ari inshuti cye bakora ibintu bimwe hama bakama bajya guteramana ku kazuba mu gasiporo runaka kuko uzorabe aba basketeri barafise ukungene bameze kubera ijya siporo bamama ijya kuntu baguma batera umupira urana ni barebare kandi n'abakanye none si bene bacu b'abarundi bisigure umubonye ariko arahaba hari ukuntu rimwe na rimwe umumedise cyane umengo sinzi ibyari ariko ubundi nuko nyene imico ku muntu harimo n'igenda imu transform iyo rero ukoze tize y'agahanga hari igihe ugera igihe ugasanga nyene gasigaye kagenda gacundagiye ikibazo so Jenny baza ko ari ufise n'abagenzi benshi muri entertainment uno munsi communication hagati na kera no munsi iracabandanya ihagaze gute muri rusange bon jewe icyo novuga nari nka antenne idifiza ndazi yuko nta gwanko ruhari ahubwo habayeho concurrence ntwari ibikombe byose habamwo gushikamirana ariko ubundi nukuri ntagwa rubaho kwisi ubundi tubitahuye twaza tugenda inyuma yabyo tubibyazamwe akantu byoba byiza cyane ubundi uwugwaye ntabwo ari je mba ntumyagwara cyangwa ukuntu ubundi action yo siba haba hari icyabyavuye twe nta mwanya munini tubona oya imana nidutiza igakuramo agafocus karabana gato azasubira kwiruka so ikiganiro ni sama okroke open mic Demana numva nanje namwumviye ko cyane numva ndavuga ati umunsi umwe nzotegura ndamusanga y'abajibento navuga ati umunsi umwe nzomusanga ndamusange iwaba hari ariko bambwira ati byo kugora cyane kubera urumva mugabo ndavuga ati umunsi umwe imana izomumpereza imunzanire ushobore gukwana ikiganiro hanyuma ntagukiriyemo Patrick burya ibintu byose biguma bigaruka uza gusanga ari bya bindi ubundi nka jewe mba nimenyekeye umutwe hari abantu haza kundondera atari kubera ngo ni ibintu nk'ibi cyangwa cy'abaraho byunguka ugasanga ngo narinje kugupiti nari nijyanye nariko ndamedi umaze kuba ukurikiranwa n'abantu ibihumbi amajana ntabwo uba ukiyumvira nk'umuntu azinduka ku ishuri agaca ataha saa saba agaca aryama agaca abyuka ku mugoroba akajya kuraba umugemu ujewe n'umusaza bijya ashikiriza abantu mba nabyiyumviye ko none byumvaye rero uwo mwanya wanje wo kwiyumvira simba nkeneye babandi baza kumvangira kuko akenshi abakuronde baba bakuzaniye ibibazo rero kuguma muhira hari amayira nagiye mfunga ku bantu ndavuga ati reka menyere kubana n'abantu bake ariko bingira akamaro kuko nasanze isirika abantu benshi ushatse kuba inshuti yabo bose
byo kugwaza nitwogenda tudaheje na kaka voice kawe ka kera ugire commentaire ku muziki w'ubu ho bari sawa kubera barabikomboye cyane. Hello bite ya so je ndibaza murameze neza nkuko bisanzwe ubundi je ni Na Tylo Sixer Demana cyangwa Demana haanye nkabandi muri studio za Akeza Net nkabandi kumwe na Patrick umusaza w'amateka ntagwanko yivugira yiturije akabaza ibibazo by'ubwenge. Ibibazo by'ubwenge ubundi ni sivyo bayuzuye ubundi biba biteye ubwoba. Niyo mpamvu ibibazo by'abantu b'incabwenge bisaba kwito. Merci beaucoup. Asante sana ikiganiro sama Ariko open mic twongera tunavuga ati ufise icamushigikiza kuko attention ntiwasubiye kuvuga ya majambo ntiyagwaye mu mutwe yaragitse ikibazo cyo mu mugongo yarabivuze abantu bibaza ko ari bezi canke ibindi bintu ariko murashobora kumuraba mukagira ico mumufashije kandi arakeneye gusubira kuba nka Demana wa kera. Jewe ubundi ndi full energy. Abantu bafise ibintu by'amapati ibiteramo ababouncer barafise uko banyanka abantu bo mu bari barafise uko banyanka kubera yuko burya iyo hagurutse ukavuga mu bantu benshi ugira n'abansi benshi ubona sitaje sorry ntagwanko ubuzima bubandanye aho noba naratiriganye maze igihe kinini ntavuga ntakora byose mu ndavyiga ko kugira nanje ndabe yuko mu byo mbwira abantu atuba hari n'ibyo ngaruka ko bikangirira nabi arayo make baze barayampereza mumpatie nabirirwa nuko asante sana. One love.